yuko na mimi sijali, bado yuko na mimi sijali. Oh, yuko nami, yuko nami, yuko nami. Yeah, yeah. Yeah, Mungu yuko nami, usijali. Of course, my name is Amipro, the MC, the electricity. Imbere za kamera za Amipro, turi kumwe n'umwigeme yitwa Alice. Karibu sana. Merci beaucoup. Umeze neza? Ego. Mungu yupo na mimi, usijali. Mungu yupo na wewe, usijali. Nawe ari kumwe nawe. Karibu sana kandi kuri Amipro Show. Nibazayo kari ryambere dushiye kuganira. Hama congratulations, felicitation cyane kuko ndumwe mu bantu bakurikirana akazi kawe cyane umuziki ndakurikirana, ariko muri kino gihe ndakurikirana cyane ama comedy ukina. Uri kumwe na Mutima le comédien kuri Indundi. Gukina comedy bivuze iki kuri Alice? Duhere ngaho. Gukina comedy ni ibintu nakuze nkunda, gusa n'ivyari bwakonde ko ndavyinjiramo ko sine bwabone uko ndavyinjiramo, ariko nakuze ndabikunda. Numva ni impano imwe fise mu zindi fise. Mu gihe ndose amahego yo kubikora nayifashe nk'akazi, nabifashe nk'ibintu nkunda, nkora numva ko meze neza ngo. Hari ico comedy maze kukumarira kuva utangiye kuyikina? Niyo buri kimarira uyu munsi hari abantu bashobora kuba banzi kubera ko comedy batari bwamenye umuziki. No mu buzima busanzwe imbere ni heza, hari ko biriko birigwa, nibaza ko sishobora gucika intege, abantu bavyumva ukundi, abandi akavuga, ariko nibaza ko igikorwa nkora bamaze kucakira. Igikorwa nkora baramaze kucakira. Kuva utangiye gukina comedy hari ahantu urarengana abantu bahagare bavuga ati wa wundi ahorakirana na Mutima nguye. Ego cyane. Hari ama complex bigutera cyangwa amasoni. Yene bigira nka utavyumvise. Ariko tuwayibonye. Ukacuvuga ku mutima ati nari hit. Isanzwe. Reka twimanukire kuva hasi gushika hejuru, napendeza sana. Merci beaucoup. Alice ni muntu ki ku muntu atamuzi, yatangiye music ryari? Alice no benshi banzi ku muziki ko niwo natanguye kare. Natanguye kurimba nkiri mutoyi, niko dukunda kuvuga, ariko kurimba giti cyane. Ubere nka wawundi ati natangiye kuririmba nkikiri munda kwa mama, kuko umunsi mvuka nararize. Twese twararize, ariko twavutse dufite izindi ngabira. Twararize twese ntituririmba. Natanguye kurimba giti cyanje 2014. Ego no natanguye gukora indirimbo ya mbere muri studio. No natanguye gukora indirimbo yawe ya mbere muri studio. Intambamye ibiguca intego ugenda urahura navyo n'ivyaga Alice gushika ino saa? Ivyanciye intege cyane ni muri eglise nakoreramo. Ikigira kabiri mu muziki wanje ntihabura, nubwo wobuzi ko vyoroshe, ariko ni ibintu vyoroshe, nukugira gusa gukomeza kubera ko tuba twariyemeje, ariko ibintu biduca intege ni byinshi ntibibura, ariko hamwe n'Imana n'amasengesho n'abadushikira namwe hano turagenda imbere. Hamwe n'Imana, amasengesho, abadushigikira, tugenda dutera imbere. Ngo akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze umaze guseruka, akatari gake uramaze gusohoka. Ico wize ku muziki wo hanze ni cahe? Kumbure natwe tukizanye hano co dufasha gushika kure. Icambere cyo nko muri Tanzania hano maze gushika, barashikirana cyane mu baririmbyi, barakundana cyane. Muri Tanzania nagiye navuye nkoze korabo zibiri, kandi bonanye n'umengana abantu ntinya, ariko nanje ubwanje baranyubashe nk'umuntu naserutse mva mu Burundi. Barashikirana cyane mu Rwanda, Nairobi, ariko nato turafise akantu ko kwakirana neza kugira tushobora kuba twobarusha. Ngo umukobwa wo mu Burundi kaza gutwenge naho buvuye he, utegeza kuvuga ati nashitse mu gihugu. Wow, noko indirimbo watuzaniye yitwa Yuko nami, Imana iri kumwe nanje kubera ko hari ibihe nabaye mbona ko nihebuye, mvuga ati Imana iranzi, ndi mu gahinda gakomeye, ariko hamwe n'Imana uyu munsi ndashima. Hamwe n'Imana uyu munsi ndashima. Indirimbo yamaze kuja kuri account yawe ya YouTube, iriko ubutumwa nyamukuru buri mu ndirimbo n'ubwahe apa y'ubwo tubwiye, ariko bushobora gufasha benshi. Indirimbo iravuga ngo umwana w'umuntu umwana w'umuntu naririmbye Mungu
yuko na mimi sijali, bado yuko na mimi sijali. Oh, yuko nami, yuko nami. Nindirimbo iri kuri account yawe ya YouTube Mungu yupo nami, waturirimbiye watubwiye ubutumwa buri mu ndirimbo, ariko ndashaka muri kano kanya nka Alice, nk'umuririmbyikazi w'umurundi, nk'umuririmbyikazi yifuza gushika kure, nk'umuririmbyikazi abona kazoza kiwe keza imbere, ugire ico ubwiye umuntu wese azi ko ari muri entertainment, agira ico akoze kugira ngo indirimbo yawe ishike kure biciye kuri wewe. Ubwa mbere bwo nibaza ko kunshigikira vyoba vyiza, ego ndasaba ko buri muntu wese ankurikirana mu muziki, ndabona ko atari kirenga kugira ngo menyekane mbivuge gute. Uvuze yuko mu muziki atari kirenga, ucumengo hari ikintu wahuye naco kiguca intege, gishobora gutuma cara gutumye wowe uvuga ati one day nzohagarika umuziki kuko nta support ndiko ndaronka, ariko ngiye muri comedy ibintu bigenda neza. Aya ndamo kugenda byo sinabiravye, ariko nanone ego nahuye n'ibintu binci intege, haba muri promotion kuko uravye igihe maze kuririmba, ariko nanje ubwanje hari ukundi ko ndahindura mu bikorwa nkora, haba muri ma studio kugira ngo ndabe ko nkora ibintu vyiza bitume namwe mugira ishaka ryo kushigikira. Ariko twe turafise ishaka ryo kugushigikira. Ego kugira tugutume ko nuko tuzi kufise ingabira. Ibi uriko bira kandi ushobora. Ego nubaza kubandanya mushikira. Kandi vraiment biko biraza biratanguye kuza. Merci beaucoup Amipro. Ariko nanone hari ibindi bintu bisanga bicine bw'umuntu, kwitura umuntu umuhaye kugwa gufasha, ugasanga cyane cyane hari kwakwirikiranwa bagi abantu bamaze kwandika izina bazwi, ugasaba umuntu pe mfashiki, ariko ukabona ariko bita cyane kurage amaze kumenyekana. Nibaza ko hajya nanje kuhashika, ndibaza ko vyongera cyane. Wow, nuko bimeze. Yari Alice yatuzana indirimbo, mushobora kwisanga kuri account ya YouTube, yatubwiye byinshi n'icatumye yinjira muri comedy. Alice, asante sana kuza kuri Amipro Show. Murakoze nawe. Namahoro menshi. Merci. Ndakubashe nka mukuru wanjye. Merci.